ndivyo ilivyokuwa. Suhaila, ugomba kumbwira yuko misi yose iyo haje umuntu yifuza kugutwara hategerezwa kuba insolite zuku. Nuko nyene. Anyway, Suhaila, haji Imana ikintu cyari cyose itarashirako umukono wa nyuma. Biragoye yuko icyo kintu gikunda. Kandi Imana ikintu iyo shase ko gitaba gitegerezwa kutaba nkuko nyene uko Imana bayagiteguye. Kuri ubwo rero usikate tamaa. Please. Sawa. Uri kumwe na jewe. Dushira Imana imbere. Nizere yuko ibintu byose bizoshoboka. Anyway, turashobora gutaha muhira kubera ko barakurindiriye. Bana buriki. Siko. Sawa. Turashobora gutaha. Oya. Wewe uramubona? Oya je namubuze. Dore tumukura he? Yana cheperi aho. None ko twara tumusanga hano n'ubukumo bwinshi. Uramuronderera. Jewe sinzi igitu. Sinzi yo yagiye. Nazire. Chewe umukobwa kwera aratunaniye aya mahera aratunaniye kurya. Aya mahera aratunaniye. Murondere metrera yani. Sawa sawa. Umubwire ko umukobwa wewe tumubuza atakundi tubihe. Alo Maître Ryan. Umukobwa wawe turamubuze. Ahantu hose twahora dukunda kumuronderera. Aho twahora tumusanga hose. Ubu turamubuze. None tubigire gute? Sawa sawa Maître Ryan. Nta problem. Komera. Sawa sawa. Mbega nugiwe Jabiri nubu ntaraza. Mbare kuzanye. Bagiriye. Nice nakurondeye muzu. Nakurondera ndazunguruka nakubura. None kumba bari ngambe. Yego. None we wumva ajya yahereye he? Mbazi kore sintagishasha mfite. None se naherutse bagiye kumuhiga byagenze gute? Beka yemu byari bikunaniye ukiri muto. Cyo nararondeye ngira aho ngarukira. Narinzi yuko nawe wagiye hano kuburiye mwigenzo nini. Cyane barahuranye n'ujya mushiri wiwe baca bamukera bagenda rimwe. Ahubwo nyimba baramurotse. Barahuye ko ejo yambwiye agiye kumurondera abana bamuzi ko yaciye agende bakumurondera. Geja ni centre ashobora kandi kumubona. Yewe gahe mugira ibyiteye mujya mukobwa aribyo byavuye bitewe n'umwana wanje jewe ndago. Yego n'amasengesho meshi. Naho ubundi wambona ibyo musaza nje mbona sinzi kabisa. Naho ubundi wambona ibyo musaza nje mbona sinzi kabisa. Alors, ni Maître Ryan avuga ise wa Suhaila. Nomero yanjye ntimuyizi. Misi yose yo mu telefone icyo ndabatelefone mpaka ndire kubibwira kubera iki? Akazi nabahaye kageze he? Kuko rondera umukobwa wanjye.
muracagerageza bisigura ko mutaramubona. Ntimumbarire icyo gukora murakizi. Je musanze munzi yuko ntigera nanigwa. Bibananiye mumbarire. Metre randi esi nigera nanigwa. Abantu benshi baranzi. Nazi ndaba akazi isigura yuko namwe akazi mugashoboye. Muranyumva? Ni gusenga n'ahandi hoho mama namayobera kabisa. Oya no kuja ku mavi n'ukuri. Nuko Kuja ku mavi Imana igira icyo dukoreye. Kandi rero no kwizera kose rega ibyo tubona bikomeye kuri twebwe ku Mana biroroshe. Twihangane. Turabyuka dusenga no mwijoro. Kubona umudema yakotera hakacaza n'umusaza nje akagenda. Ujya hari umudema n'umusaza ahubwo. Ubona ngene ibyo agira byatumye umwana wanje nawe yomoka. Oya nukurye n'urukundo rwa muntu. Papa Suhaira aho nyene ngo bamubuze. Ntibamubuze kuko je abantu nahaye akazi ntibashobora kunanirwa. Icyo ukora ni giki? Tubishira mu kwizera Imana. Kurazi yuko Imana niyo yamuduhaye. Hanyuma duca tuvyifatamo gute muno mwanya ko atabonetse turyama gute turaryama kwere. None ntiwizera Imana by'ukuri? Ndayizera ariko None niba wizera Imana by'ukuri ni kuko utobishira mu kwizera nyine uvuga ati umwana wacu araboneka. ivyo ndavyemera. Niba vyemera rero nibazi uko atakibazo. Twizera Imana yo. Fasha umwana wanje aboneke. Hari urukundo rwo kwiyahura. No umugwanirizi kandi akundi umuhungu wawe umugwanirizi iki? Oya none no byemera ko umwana wanje yanga. Batwarane uko byose Imana niyo yubaka urugo. Hari gusanga yubaka. Nako mama tuba twababonye. Twamenye ibyo kurikira mu nyuma. Tubarondetse ntubabonye nambubaha uburenganzira bwo gutwara batwarane hama dusenga igiwa nta kintu. Usubiye kuzana ibyo ganutse. Tukugira ngo batwarane. Kugira baze hamwe icyo umuntu azokora. Yego ibyo gusenga ko boza sawa. Mugabo byo kumbwira kumutwara mbiswa mbere je sitagusiki. Reka mama nukura Ishwi mama naye yaramwengeje kwere ngo mbungumuka. Biranwengeje. Mama. Aramutse. Ugazo n'amakiwe. Nzanye umukobwa wanyu yari yatakaye. Okay, sawa. Murakoze cyane mama. Sawa. Nza neza kutuzanira umwana wacu. Musigara amahoro re. Yego murakoze. Yego. None Suhaila ndakeneye kumenya ibi bintu kenshi bikunze gushika iyo habaye situation imeze gute? Jabir. Kenshi nije mu rukundo ibi bintu birashika.
Jabi. Kumbe wapi? Yego naje. Karibu mama. Ukagenda na telefone ugasigaho. Munaka kurondera kuri telefone kumbe wayisize. Ijya na mobe na naitwa usijya yindi ya miteni na nasize. Nagumye niyumvira ko ari office kumbe wayisize na telefone numva yitabiye ngaha. Waruhe. Mama, urazi yuko napfuye ngaha mu gitondo habaye akainsolite. Wa mukobwa Suhaila. Umva ko yari yomutse ntibamenye yagiye. Mugabe Imana yafashije. Irafasha. Imana iramutwereka ahanari. Ubu rero nubwo bwije cyane twagerageje kumushikana muhiri wabo. Nuko byari bimeze. Gusa ikintu kimwe mama, ikintu kimwe cya mbere cyo nabonye nuko ujya mukobwa Suhaila arafise ikibazo gikomeye cyane. Kandi icyo kibazo nta bandi bantu bo kukimufasha atari twebwe, na cyane cyane wewe kumpereza imigisha ukanyemerera ujya mukobwa Suhaila cyo bakaba umufasha wanje. Haha. Ikibazo cya Suhaila kiraba twebwe. Icyo kibazo ko ari cya Suna nyina. Unyene twebwe nitwe dukurikirana ikibazo cy'umwe. Haha. Ikamama wale. Ngeravye no kwemera. Mama, gerageza korosha umutima. Suhaila afise ikibazo. Icyo kibazo rwose nikindaba. Abantu bose bariko baramwirukanka. Abantu bose ntibakimona ko ari umukobwa mu bandi. Isana nyina yene bamuvuze. Bamukurikirane. Erega icyo kibazo nyene niho twategerezwa kurondera tukarondera ikibazo ahantu. Sije ndakirondera kandi si ukirondera. Ntacyo basi mama ntacyo basi je ndasavye impuruhusha jewe je ngende kurondera inyishu yacu. Oya barabikwanka ibyo bintu mama navyo nemeye shwi.